Badman yabaye imbwasha. Yabaye imbwa. Kubera iki wamwemereye kandi menga ntubemera? Erika je sindi se wa Ornera. Iki kintu tucanarize. Ivyo nibibaho. Hano nta narize zikora nza kuguha ikimenyetso. Kore nabonye kuri Bonane baramupostinze. Naza kuguha screenshot ariko kure kwizina ry'uwo muntu. Nukuvuga rero ubu tuvugana. Umuntu yitwa Izo Chris. Nimba koko yoba yarabaye mu rukundo na Ornera Mutoni. Nibakiri kumwe? Oya. Oya saka kintu. Ahubwo mwizere jewe. Uwo mukobwa niwe yapostinze Chris. Barakundanye ntibakundanye. Barakundanye. Nico gituma ayo masaha abiri bayavuganye saa 8 z'ijoro. Ko batayavuganye ku murango. Ni kubera hari ivyo bariko barakora. Igamani uruna n'umuntu akuze. Umuntu avyaye kabira bakuze. Yabakuze abari macho. Igase umuntu woja mu matwi ngufe kubwira ibintu ushaka. Oya nta kibi kirimwe. Nukuvuga ikintu ca mbere. Onaza kuvayo bapfuye nabere. Yamusavye amafaranga urumva aramubwira ati rero urampa amafaranga ya amadukorana uko sivyo ivyo abera aravyemera unacira amubwira ati rero ya mategeko yawe uzohora untegeka ku kazi sivyo bya bintu byo kuvuga ngo ngurumva ngugenera ngo naburya buhungu ubwo buhungu ni nakamuriko murabona imbere yanyu aka kajewe bivuga ngo burya buhungu ngushire hariya ngo burya ngo bwijise ngo kandi ubwo bwijise ariko aravuga ngo ashiburira inyuma nibwo bumufasha kwandika ama story nibwo bumufasha mu bikorwa vyiwe mu gihe abera ataba hari nukuvuga rero nimba yasubiyeyo ivyo vyakosoye kuko ikibazo gihari urumva si c'amafaranga nuko mutabavuga reka ndakubwira aba bahungu baje bava Ingozi Iseke Films abahungu uyu mugabo arika ni n'umugore si umugabo ni n'umugore arika hemba amafaranga atamuntu umwe yigeze hemba ngaha mu Burundi muri kano gakino muri cinema y'u Burundi muri New Generation I'm the best jewe ndayoboye bino bintu bitatu kuri Giheko ubivuga kwiki hera ku cambere muhuriye mu higano yoca rivamwo kubera yo barika higanwa n'umwana muto uzamahiganwa maze kumukuramo Giheko none je nawe twohurira hujya nire higanwa twohuriramo n'ujya Giheko nshaka kuba uwa mbere mu kintu cyose nkora ni nabimbwa nzobimbwiyoboye izindi akubiye jewe dushobora kuba baduhanganye n'abandi bantu canke twohanganya n'abandi bantu mu bindi bintu ariko muri bino bintu byo gukora analyse kuri muri no industry ya filme nta wundi muntu duhanganye Diko Entertainment. Yeah. Hello ladies and gentlemen. Hope you are doing well guys. Aho muri hose nizere yuko mumeze neza. Twebwe ibintu n'ivya bindi biba bimeze neza ni munangi. Everything's all right. For sure, in Diko Entertainment, they call me Dikuri Olonse, the son of Dr. Flow, aka Diko, aka the ambassador. It's another day, Mundi Mugisha. One opportunity to more possibilities. Nuko biba bimeze. Sindamuzanye kubera ko mwamunsavye, ahubwo ndamuzanye kubera yuko bikenewe. Bwana Nyama Pro, welcome again. Ndaguhe ikaze kuri Diko Entertainment, ndaguhe ikaze muri uno mwaka wa 2025. Murakoze cyane. No mwaka mushasha. Kabisa kuri twese. Mwaka mbona utanguranye swaga umeze neza. Sinzi nimba bariko barakubona. Uyu musore ameze neza pe. Singwa kubona wambaye impuzu ziri mu bwoko bw'amajezi ariko ziragufitinga. Jemberwa ni jezi imwe gusa. Ako kantu narinda kiteze kuri bukavuge muri ubwo buryo. Narindi yo kubera man. Ndagura jezi mbona yo kubera yindi. Yindi nje imbera ni ya Dortmund. Kwanga ko tuguma muri Espagne nagire mvugira aho wacunkubita. Ariko no mu Bwongereza ndabona nk'umwambaro wa Chelsea nawo nyene wo kugwako. Nyene bari mu bantu bafite amajezi meza. Yofu muvuga Arsenal. Arsenal. Ariko nivyo kabisa. Hari umuntu afana umugwi ukabona yuko awugwamwo. Wa mugabo uraberewe no gufana Real Madrid kabisa. Ubundi abantu
Real Madrid ifanwa n'abantu basobanutse. Oya. Ubwo naje ko nsobanutse niyo mfana. Oya. Gusa ntumbaze ku mugoroba waheze uko byaraye bigenze. Ufite ndafana mugabo, umbajije na coach w'umugo gasanga ari karangwa. Nabyaza kuvango nimero 4 ngo umupeti mushasha duheruka kugura simba nzi n'ibyo birashikiye cingenzi ni ku mutima. Ariko gusa amakuru mfise nuko itike yo gukina finale mwamaze kuyikatisha murasa guhura na Barcelona. Yego. Ni kwa Mungu. Kwa Mungu umuzi niwo ntarinzi kabisa. So undamukiriza abantu benshi bari badukumbuye. Twe badukumbura biciye mu izina ryabo dutumira bisigore ko benshi bari gukumbuye kuko hari naho jo bundi bahatswe guca igiti ngo gihere mu ibarabara bambwira batutarazana nyama nta bintu uri kuraduha. Ndabaramukije kabisa. Naye ndabakumbuye reka. Twaherukana mu mwaka uheze. Birashikuka kumbura nyama hari abantu bagufate nk'ingagari menga nta emotion ugira menga nk'ibintu byo gukumbura menga ibintu by'ibiba bagwe ntibiba muri wewe. Je ndakumbura ariko si nyene sindavyereka simfa suwari wese apfa kubibona. Nukuvuga uri wa muntu ashikirwa n'ikintu akacigumizamo. Nimba ni no kurira woyaririra mu nda kumunyene kumugabo agatemba je banabonera. Ndiraje nyene. Kabisa birumvikana cyane. Twego turavuga uburyo buberewe nimba ufise umudamu cyangwa umufiance uzomubwira zoza arakomesera utujezi twinshi kuko ndazi ntubutunzi imwe. Abananyo zibonekanamwe kuko ubonekanye n'uri umusore ari fit. Uwo nawe. Nawe aya komenga intara uvamwo abantu barongora namye ndabakara uburyo bari kuraserereza umupeti yitwa Prince ngo narongora agifise imyaka 18 nawe nubwo atari myinshi ariko 20 na urayifise nta buryo nawe wo kwihereza umuntu komenga nawe ni hano hagufi mu kiyaya cimbo aho badatevya sindaronka amafaranga zorongora ariko ufise amahera abagabo muganiye bakubwira ngo nimba ngurindiriye kurongora ufise amahera ngaho ngo ntuzorongora nuko bayabuze kandi babuze bararondeye nanje sindarondera none barabizi ko nzo yabura canke nzo yaronka ababivuga aba barabayabuze ariko shani niko ndasubiza ubwenge inyuma ndaba abantu babivuga usanga ari babonye nyene n'agahera katarita neza kabisa akumva yuko menga ubuzima yaciyemwo nawe nibwo ugomba gucamwe kandi biherana n'uno mwaka. Oya je uno mwaka uzohera afise amafaranga. Wow uyu nyene uzuma magana 31 z'ukwicumi nakubali byamaze kukumotera. Nibizera yuko kuvuga kuva 2026 ndatangura kwiga uburyo naye nshobora gushinga umuryango nshobora guhamaga umuryango kabisa Imana ishimwe kuvyiyumvira kubera ko wa mugabo we burya ngo abantu benshi muri entertainment ivuze ibintu byo kurongora nasha ntavyo baba babona kabisa nubwo mbonye umwaka watanguranya bagiye kubikora mutangiye kuvugana n'abantu amasaha 2 kuri call nagize ubwo bijya bintu nabiheruka kera uribuka kera tugihuza menga hari muri smart hari muri tugihuza imirongo abantu bagishashaye gutelefona ukaba wiguriye nk'amanita turose ukayavugira ko 24 ndakese bijya bintu nibiki nabonye biposting uravuga ati noneho bano bantu je ndabafasha Badman yabaye imbwasha yabaye imbwa ubu Badman uramumeresheje umuntu uziye kweli sha ahubwo abaye umugabo abaye umugabo kubera ko agira akora ibyananiye benshi ejo bundi tuganira na Badman yambwiye ati je nabwiye Amede yuko atarongoye ntazorongora ati mugani yabandanya kwitevye je ndabisimba nigene basha nagire naye nabibonye kujya biposting oya ariko ajya amasaha hari abantu bibaza ati ni montage yiwawe kuko montage urayizi n'utuntu wamadize ko canke nyene biriya bintu vyarabaye wabikuye he yabishize kuri stat bisanzwe ari mu kuri stat mu masaha 8 kuva nko mu masaha 8 saa 9 niho ya posting yavuganye n'umuntu amasaha 2 uwo muntu uburyo muvugamwe wihutiye kuvuga ko yoba ari umukobwa kubera ko atari nka grand frère we bariko bayaga ibya business kubera ata grand frère we buvugana amasaha 2 ndabizi reka nk'ubu hateye ikibazo cy'umuryango canke waro business bariko barakora nibo yaga amasaha nkajya agaca ya posting ayo masaha undi kuyavugana nta kibazo no kuya posting nukuvuga ni kwa kuntu umuntu abareka arivuganira n'umuntu
yiyumvamwo umuntu akunda umva bikunda gushika hagati y'umuhungu n'umukobwa agaca yereka public yuko yarateramiye mu bihe vyiza niho wahereye ubihuza kuko naravye status yawe isa n'inteye ubwoba jewe nzi umubano w'umuntu yitwa Chris na Nella kuvuga Ornella Mutoni kwagiye tubivuga ko byinshi mwakweze barabimenye ibya save the date niwe wari uhari ubivuga ko byinshi nubwo twavuye dusanga ari film ariko amakuru yo yari ahari tutonavuguruza ni yuko bajya abantu inbox hasanzwe hari ikintu gisa n'urukundo kubera iki wahise ubihuza no kuvuga ngo ashobora kuba ari undi muntu ngo kubera ko rino joro Chris yari karavugana nuno wundi witwa Ornella Mutoni yari muri tournage yararaye arakora none Ornella we nari nzi yari nari ndabizi ko yaraye muri tournage muri babahungu bahariya muri Sud urumva ariko arakorana na babahungu kubera iki wamwemereye kandi menga ntubemera reka je sindi se wa Ornella ariko Ornella umuhungu kwa rusari wawundi ntabwo uri se wiwe ntabwo uri se wiwe mugabo uri umwe mu bajanama biwe mu bantu bamurabirira bakamugira n'inama nyinshi kuko nka project ya Save the Date niwe wari uyihetse mu mugongo none nari kumubuza kureka kubera iki nari kumubuza kujayo kubera ko uhora umugira inama kandi nziza none yagiye gukina habi yagiye gukina bibi nyene niko navuga kubera ko bajya bahungura ko navuga ati bari abana mugabo hari utuntu batarakiranuka ko neza batarahindura ibintu cyane menga yasubiye hasi uganije n'ahantu yari amaze iminsi weya sugusubira hasi ariko mu gihe we yabihisemo je nta burenganzira afise bwo kumubuza rega rakuze bisigura yuko mu bintu agiyemwo uramureka ukamuhanurira yo yagezeyo oya ahubwo mu gihe mbonye biza gutera ikibazo ndamubuza kujayo rero kujayo hariya nta kibazo na kimwe gihari nta kibazo vyateje wari kuravuga rero uburyo warubizi neza ko yari muri tournage ariko arakora film yarari muri tournage ari muri tournage nta muntu ari muri tournage muvugana amasaha abiri oya araye kwijoro riraho nabonye nta masaha abiri yoroha nta masaha abiri mvuga bivuze ngo rero ntiyarari Ornella yari wundi muntu bisigura yuko izo Chris aka Badman umuntu bariko baravugana nundi mukobwa atari Ornella kandi nkuko uri kurabivuga nta muntu mwavugana amasaha abiri atakano gasa n'urukundo karimo iki kintu tucanarize ivyo nibibaho hano nta analize zikora nza kuguha ikimenyetso kore nabonye kuri Bonane baramupostinze naza kugwa screenshot ariko kure kwizina ry'uwo muntu oya nyemeranda rishira ndabisabye uburenganzira kuko nto bikora nta kubajije unyemerera iryo zina ndarishireko nukubera ko uwo muntu ataragera ko aja neza kugwa screenshot yamupostinze ngo happy new year my love yapostinze izo yapostinze izo yandika ngo happy new year my love nza kuyigura ko izina kwa ndagihurirako ndabazi ntabwo nyizeye bya bintu birakaza no kuvuga ngo wahise umenya yuko no muntu bariko baravugana ari uwo muntu yamupostinze kuri Bonane ariko Chris nawe nyine kuri Bonane ngo yarapostinze ibintu acara nabikurako sinzi yuko ari wenyene yoba yarapostinze kandi ngo ari uwundi mwige mataro basanzwe bazi biravugwa ashobora kuba yari mushikiwe je abo nabonye yapostinze yari mushikiwe yari bashikiwe babiri ego arafise mushikiwe mugani ivyo akunda gupostinga wasanga ari w'abantu benshi bitiranije no kuvuga rero ubu tuvugana umuntu yitwa Izo Chris nimba koko yoba yarabaye mu rukundo na Ornella Mutoni nibakiri kumwe oya ko yihutiye kwishura narinzi yuko uza gufata n'umwanya ubanze kwiyumvira none niyumvira ibiki ya nibakiri kumwe no kuvuga ngo usanzwe ubizi fact ni foto nyene barigeze bakwemerera ko bakunda ahubwo nyene nico nagire mbaza imisi yose twaganiriye nta musi numwe bigeze bavyemera mugacuka kumatubona gatoki ku kandi bari kumwe umunsi ku munsi ahubwo nyene tubwire uno mwaka wa mugani wawe dutegeza gutangura twahindutse nimba hari umuntu atavuga ukuri akuvuge barabaye mu rukundo canke bwari bu best friend oya ahubwo ni mwebwe mutazi ivyo mwizera urumva utigute nta musi ni mutazo kwigera ubona bari kumwe urumva bivuze ko nubu numva cyo ivyo vyo byamaze kugwa mu intuzi turashobora kubabona bari kumwe nubu turi muri tournage ya Save the Date izaba hari oya kandi murabizi ko muri saison ya mbere yapfuye nibyo nangana gwete ko yapfuye abahari yaje gushigikira
uno mukino rero kuko nca numva mengana agakino barimwo oya se agakino ahubwo mwizere jewe tukwizera imbere n'inyuma kuko nimwizera ibimenyetso bizobacanga nta kimenyetso na kimwe bazobaha ariko wowe ngiki cambero kiguha sinzi nimba bariko baramubona umwana mwiza Kirisi ntiyigeze yisondeka isondeka byaranse uramuzi wewe erega Kirisi niwe yapost Kirisi uwo mukobwa niwe yapostinze Kirisi ariko rero nuko yakoreye nagumadinye yashusho mu mutwe yawe ndi bamwira ngo babari bashiki biwe urya mushiki urya ni mushiki wiwe ninagumanye ishusho mu mutwe menga niwe mu fiance wiwe aho urya ni mushiki wiwe ahubwo wewe uramuzi rero uwo muntu cyangwa muhungu jewe none duha amasanamu tereka abantu oya ntiyaragera bisa naho ndiko ndakumva menga urukundo rwabo nturagwizera neza oya cyangwa wase gusesera ubufu umwe muri bo kandi ntabesha ukuri ndagufise ariko ntiyaragira ko ndakuvuga Kazima uduhaye ibyo bavuganye amen ibyo bintu yamupostinze byumvikana yuko ibintu bishobora kuba bigeze kure runo rukundo koko gwa izo Chris na Nera usangwa gwarabayeho nako gwaranabayeho kuko usa n'umuntu avyemeza uno munsi bikaba bigiye kugenda nkuko numva byagenze nta kintu ubona biheza ngo bihungabanye ko izo Chris ashobora kuba yaje ejo ntazagaruke kandi ahama niho yama none uwo mutima ukura he wo kwihangana akihanganira umuntu bavaye canke okay voilà hagati ya babiri nindahevye wundi bahebana barigeze bakwemera ko bakundana ariko nyamuri kuri ducanga bagiye ngo tukwizeye buro turiko turayaga na wewe barakundanye ntibakundanye barakundanye voilà nakobari barakundanye rero ubu urumva ko izo Chris asa n'uwamaze kugwa mu rundi rukundo hagati y'abantu babiri nde yahevye wundi turi kure turayaga nawe je bajya nabarese kuko umugani wawe ntabwo bigeze babitwemerera ivyo ntavyo nzi kubera ko burya hari ibintu ntinjirira urumva hari ibintu ntinjirira ivyo ntavyo nzi ariko ufatiye ku bimenyetso nta wahevye wundi bashobora kuba barabivuganye hagati yabo kavuga ati duhagarike ibintu biri kuko iyo baza kuba batabivuganye umwe muri bo yari kubibona nko kubangamirana mu gihe begeranye ego bikanamubabaza canke bikamujena ariko baguma bari kumwe man ziko bari serious kuva ni kakanu gasa na fair play abantu bashobora kwicara bakavuga ati twe tubona ibintu byacu bitakimeze neza ibya bindiro nakubwira ni nabanyamwuga uribuka ko hari ikibazo bigeze kumbaza ati urakeka ni inyuma yibi bazobandanya bakorana nivyo ari nakubwira bage n'abanyamwuga nimba barakundanye kujya mutazi ko bakundanye ntimuzomenya ko bahebanye kandi muzoguma mubabona bakorana yamara turabimenye kubera ko nyene amakuru arayaduhaye muga uri kuravuga kuri side yabo ari babiri nimba twarigeze kubabona batemberana nejo tuzobabona nimba twarabonye bakorana filime bazobananya bazikore abantu urumva urukundo rwabo rurimo ikinyamuga akazi kabo bariko baragashiramwo umwuga yamara nubwo basa no bivuze twibaze kino kintu urukundo rwabo rusambutse ntaco rushobora guhungabanya cyane mu bikorwa abantu babakundiyemo oya nta na kimwe reka nkwereke nk'akarorero iyo umuntu ari mu rukundo rushasha harigera umusamaza cyane nk'ubu Badman ntushobora kubona yuko ashobora gufata umwanya munini akawumarana akawuharira uwo mukobwa bariko barubaka ivyo bubaka hanyuma akibagirwa gukominikana na Ornera kandi mu gihe gukominikana ko abari babiri ariko kuvyara ibikorwa ivyo ntibikunda kubera ko n'abanyamwuga nico gituma ayo masaha abiri bayavuganye saa 8 z'ijoro ko batayavuganye ku murango ni kubera hari ivyo bariko barakora ku murango n'umwanya wo gukora mwijoro hama bakavugana ako kantu yamara kandi niko ndavyumva Mutoni ashobora kuba wafise ubujya setting ibintu akaba ari wa muntu ibintu vyo gufuha yamaze kubirenga ariko uyu mukobwa mushasha tutazi we ntabyihanganire ino side uyibona gute ntiyihanganira iki no kuvuga ngo ntiyihanganire umubano wa izo Chris na Nera kuko nubwo baba bankanye urumva bagumana gatoki ku kandi urisire yuko no mukobwa bidashobora kumugerageza bikamubabaza hafi yo kwikanga yuko izo Chris yo bamucinyo kubera iki kubera iki yo bigira gutyo kandi
yabasanzeho yasanze bazinanye ashobora kuba atarafise amakuru akwiriye hama yaronse agaca yirevolta akavuga toya sheri je ibi bintu navyo nosabira ko navyo noshobora harya umuntu ukunda birakunda kumwirevoltako Okorozo batarwanya ko wa muhungu Muhungu ni kasama mwega none isigura ko urukundo rari impumyi haro n'utuntu ubona ewa nukirengagiza ukarekera iyo ikagumana uko birumvikana cyane so tuharenge twihuse yamara ibintu bibe bihari tube tubivuga kuko namakuru abahari na y'abasineyaste uno yitwa Honera Mutoni turiko turavuga navuze yuko umeze nk'umujanama we unamuhagarariye mu bikorwa bitari bike yabonekanye asa n'umuntu ari karasinya contract n'umundi n'umuntu yitwa Abel Nduwayo mu gihe byavuga yuko Abel Nduwayo asa n'utavuga rumwe na wewe nimba contract yayisinye canka kabagiye kongera kubonekana mu bikorwa vya Abel umubano wanyu muri batatu uraza kworoha nimba uza kworoha ibintu Mutoni yakoze yabikoze yabikubwiye nta mubano je mfitanye n'Abeli bivuze ngo nta n'uza kononekara kuko ntawe uhari nta mubano mufitanye oya none wiki ufatiye kuki nagira ni wa muntu muba mufise ibintu muhuriyemo kukabe nkako icambere muhuriye mu gisata ca cinema Abeli uretse muri no minsi hari incuro twabona muhurira nk'ahantu hatandukanye mugakorana nk'ika n'ibikorwa niba navyibuka neza n'ubundi biciye ku bantu nawe mwa muri ko murakorana byagiye bibonekana mu analize yawe ukavuga Abel nubwo abantu imwe bava ngo amuvuze nabi aho je sinza kuhajija Abel nawe nyine ukara amasati yiwe bigasa nuko yababaye mbere rimwe mukamera nk'abatakanye ku mastati biraza koroha gukorana na Ornella mu Ornella na wewe muri kumwe je na Ornella turi kumwe mu buryo nyabaki ubu mumaze imisi mukorana mu amafilm none gukorana nanje nje namubuja gukora nabandi erega jewe nimba ntahuza nawe wewe ugahuzana naka urumva jewe sinshambwira naka ngo ntusubire kugana naka bisigura ngo uramureka yisanzure hari ibintu je ntinziramo ntapfa kujija umuntu igama ni Ornella n'umuntu akuze umuntu avyaye kabira abakuze yabakuze abari macho igase umuntu woja mu matwi ngo upfe kubwira ibintu ushaka imyaka yoba bafise yose urumva abari macho rero kandi nta kintu na kimwe kibi nza kubona hariya kuko nimba yaravuyeyo kwabere hari cyamuhuyeyo nimba asubiyeyo ico kintu cyarakosowe oya ahubwo tubivuga neza uburyo wari bitanguye nimba hari cyamukuyeyo wumva kirahari nyine cyatumye avaye ariko kandi nabasubiyeyo hari ikimujanye kandi ico kintu gishobora kuba ciza nkuko coba kibi oya nta kibi kirimo nukuvuga ikintu ca mbere oneza kuvayo bapfuye n'Abeli yamusavye amafaranga urumva aramubwira ati rero urampa amafaranga ya hama dukorana uko sivyo ivyo Abeli aravyemera Ornella aramubwira ati rero ya mategeko yawe uzohora untegeka ku kazi sivyo bya bintu byo kuvuga ngo ngurumva ngugenera ngo nabujya buhungu ubwo buhungu ni nakamuriko murabona imbere yanyu aka kajewe bivuga ngo burya buhungu ngushire hariya ngo burya ngo bwijise ngo bushire kandi ubwo bwijise ariko aravuga ngo ashiburira inyuma nibwo bumufasha kwandika ama story nibwo bumufasha mu bikorwa vyiwe mu gihe Abeli ataba hari ukamuterera n'ivyimvire agashiza kumubwira ngo abihebe urumva aramubwira ati rero ivyo bintu uzovyigizeyo dukorane wewe akazi amafaranga akazi amafaranga ivyo mu buzima busanzwe canke mu bindi bikorwa vyiwanje nivyaba ngombwa mu bikorwa nivyaba ngombwa na mu buzima busanzwe nta hantu na hamwe nshaka ko duhurira urumva ivyo Abeli aravyemera mugabo bimunanira gukwirikiza umva basa n'abasezeranye ico bagihuriza ariko bimunanira gushira mu Ornella acavayo nukuvuga rero nimba yasubiyeyo ivyo vyakosoye kuko ikibazo gihari urumva sica amafaranga mugabo umvise cyane nako ndikanga twaduhungu cha kibazo cha twaduhungu ukoreshe iyo mvugo bakoresheje ikiza kongera kikagaruka kubera ka gahungu nyama karacahari ka gahungu jiste niho kari kandi karacafasha nk'ivyo kafasha n'umundi mbere Ornella nayo makenga nagize bivuze ngo twebwe sitwe twiyakira canke si Ornella yiyakira ahubwo ni Abeli yiyakira nukuvuga niwe yari kibazo niwe tegereza kuyakira muri iyo situation
Bigura vyumva kuko nubundi Abeli ntazuza gufata kamera ngo aze gushutinga kwa Ornella urumva ntazuza kwandika filime za Ornella urumva wenda azomufasha nko mu bindi bishoboka urumva ariko ntazoza kumukorera byose nico gituma rero kugira arakeneye abandi bantu abo bantu rero nashobora kuba mubuza Okay. Bivuze ngo agomba kwiyakira akamenya ko amujerwa ku kazi kiwe kubera kamuhemba amafaranga hanyuma ivyo mu bindi byo mu bundi buzima akabireka kirumvikana cyane hambavu y'amafaranga umuntu ashobora kurondera kuko turakeneye kugira tubeho muri kariyere ya Ornella bitewe n'ahageze gusubira gukorana na Abeli Nduwayo hari indafari biza gushirako canke no kugendesha ibirenge usubira inyuma iryo ryo ntajyo mbona ko nta views afise views ziriko ziragenda nta terambere uhabona uburyo ndakuzi nk'umuhinga w'umuanalyst komenga uburemere bwa filime wewe ntuburabira mu maviews gusa ntibashobora gukora mu maviews bakongukira handi hehe Abeli hari publicity akora publicity oya ntazirimwe mu 2024 hari publicity bonye yakoze wovuga yinjiza amafaranga nta nimwe nzi none Abeli hari tuvuge hari kindi kintu wovuga cunguka biciye muri industry muri filime ziwe yakoze aradandazana ntuze arakorana na radio televiziyo z'igihugu je nibaza ko bamuhemba neza umunsi umwe nzovuga amafaranga RTNB ihemba wumvirize ko woyagira si menshi oya si menshi ariko si make ariko ntari ku rwego guko wovuga ngo ari karadandaza ngo ariko aradandaza ku buryo wobihatarisha nkuko nyama komenga tugeze kuri no ka nkuwo kwita akajyajya gato ntiyoba kubesheye mbaza ati kubera iki kubera iki ureka umuntu wawe haro nivyo wavunikiye mu kumwubaka akaja gukorera ahantu ubona taterambere agiye gukurayo twirengegeze kamwe wari kuravuga ngo urumva ngo arakuze ngo kuko nta terambere agiye gukurayo ntagiye kuzana amafaranga none jinda murihira inzu gamani ipantaro ya sasa ngani mire yambara je no yimuguriye oya none uwo muhimi twakayigura erega hariya nta kinagiye guhomberayo oya ahubwo agiye kungukayo bike no kuvuga arahomba dufate fan base muri cinema ariko amafaranga yo yinjije kandi fan base yo ntayazotakaza kuko nubundi aguma akora handi kandi nivyiwe nubundi agira kore season 2 ya Save the Date aho ni sawa kandi ciza c'amafaranga Abeli Nduwayo sinovuga ngo ari mu bantu nibaza ko ari mu bambere bahemba neza ngaho ivyo ninde abikubwiye Abeli Nduwayo mukoranye ninde wundi dufatiye kuri kino kintu ninde wundi muntu amaze gutanga amakontra nka Abeli Nduwayo amaze nuko mutabavuga reka ndakubwira abahungu baje bava Ingozi iyi Iseke Films abahungu uyu mugabo arika ni n'umugore si umugabo ni n'umugore arika hemba amafaranga atamuntu umwe yigeze hemba ngaha mu Burundi Abeli oya uyu boss wa uyu nyene Iseke Films uyu mugore nyene mwene Iseke Films n'umudamu okay ariko nta nuwo muzi ntimunamuvuga oya ntawe tuzi ntawe narinzi nanje n'ubwambaro bimbwiye none kandi barafise amakontra aba bahungu bose mwebwe muvuga ivyo muzi urumva Abeli ntiyahemvye igeze hemvye amafaranga arusha uno mugabo Auguste uyu Auguste wa Rukundo TV yigeze ahemba yakoreheje abakozi barenga indwi muri 2020 uri kurumva 2020 bose nta numwe yahembwa musi 200 2020 yari menshi yari amafaranga menshi ariko nyabo nabo bose uri kuravuga bari mu mugabo w'abantu bita aba diaspora ibi bintu turace hirya no hino tureke kubesha nta mahera bafise yo guta ariko amafaranga barayafise ntucuza kumugeranya na Abeli Nduwayo kugira ahambe na fondation y'inzo aba yasaragorinze aja kudandaza ibyashara none munsi bitakigenda neza umva wo bagereranya ariko Abeli mwe no misi yarasinyishije abakinyi bashika nka 6 nimba rero ufatiye kugwo gwe go kuvuga ngo atanga menshi bivanye na hakura hariho abantu ngaha urumva badafise nkage y'Abeli ariko bakora filime kumurusha bakora filime urashobora kuvyemera mu buryo bwa quality ariko kuguza amafilime menshi apana quality na menshi amafilime menshi akarorero ntakuza kuronka ntako mbona none Sami akora we mbwira akazi ngira ahantu murahurira na Sami yikoreye ikinashoye Sami mana urazi imiceri arimire bubanza Sami none imiceri
imiceri yunguka kurusha zijya ice cream yunguka kurusha zijya parcelle n'amazu abera gurisha oya bivuze ngo rero abera mu kazi namo n'imodoka razidandaza nimba koko ufatiye uvuga gutanga menshi ufatiye kuyo umuntu yinjiza hari abantu ngaha batanga amafaranga menshi kurusha bakora filime nyinshi kandi bakazikoresha udufaranga duke twabo bafise bari gukoresha n'ibindi bintu kurusha abere hakaba n'abandi bari hanze rero bayafise bayazana kubera ko bayafise yamara unyemerere tumukeza ari mu bantu mu mwaka uheze bafightinze asinyisha abantu benshi agarukana nakunze no buryo yagarukanye Anges yara mu gakino jya mukobwa ko twamubuze yatakaye kwamo kubirwe ago aha banze zikibazo aho beri kiza nahare banze zikibazo nariko navuga yuko umusaza dukwiye kumukeza kuko ariko arazura n'ivyari vyagizente n'ivyari vyaguye ku ivyasi akabagarukana bose akavuga ati dukore kandi abende waje hano ndamutinyira wa mugabo we mpanda baturunaje imwe yonye n'umunsi umwe wa mugabo araspending amafaranga menshi ugasanga ijya modoka yiwe yuzuye abantu no kubunwa bose akabarisha akagira nte amafaranga ku mugoroba akabahema batu no mugabo yaritevye umuhamagaro kabisa ijya modoka uvuga yuzura kubunwa si ni wishi ni oya yarahinduye ni na afise Vox nimba atari no Vox ni Vox none Vox irajamo abantu 200 ariko 10 barakwira badufasha baza ubugingana bicaye mu buryo Vox ijamo abantu 7 n'abandi ariko ubujya abantu bariko barapakira ibujumbura abantu hajindwe bujyana 14 bo naco baba boha naco none abuvuga ko buzuye amede ntabapakira arabapakira none kandi ujya birafise imodoka ordena ntabapakira hari imodoka afise ordena naho harapakira timu nkiyo yose kubera ikatayipakira naco je nako ndavuga uburyo ndamukeza nk'umwe mu ba fighters mu bantu bakoze ariko by the way tuvuze kuri Sami tumwihanganishe ku cago yagize ni bihe bitari byoroshe nabonye mengo ari wanahageze je sinari mu gihugu ariko mwarakoze kuhatubera oya sinageze musi wamaze ko sinagiye okay twagiye kumuraba muhira ni bihe bitaba byoroshe gutakaza umuvyeyi ariko isi tubayemwo burya barakubwira ngo iyo wavutse ikintu canyuma kinduba witeze nuko gusa kinaba utogaruka kubwira umuntu ngo ca kintu kirabaye kuba rugutaha no rupfu kabisa nico kintu kabisa giba gikaza cyane ariko tururenge ntakunda abandanye yihangane my brother ibihe byiza bizongera bize iki gikombe benshi bakinywereye ko n'abatirakinywera ko nabanyene kizobashikako mu misi heze nakiriye umugabo witwa Giheko arambwiye ati zanarize za nyamasinda zanse atariko rimwe tunavanga mukamenga yokomereza abantu agenda byihane arabandanye Giheka aravuga ati nyama n'umwana mutoya ati nkaje duhuriye no mwihigano noca ndarivamwo kwano bandi ko ndahiganwa n'umuntu ndenze kure niyo yahereje ku kintu kivuga ati muri kano gakino muri cinema y'u Burundi muri new generation I'm the best jewe ndayoboye bino bintu bitatu kuri Giheko ubivuga kwiki hera ku cambere icambere yavuze yuko muhuriye mu higano yoca rivamwo kubera yo bari kahiganwa n'umwana muto uzamahiganwa maze kumukuramo Giheko atumugira asubira inyuma ya Haruna oye uramaze kumusinda na rimwe hari icyo miso nikanga mbega none kumve none ayo mahiganwa avuye gutwenga nta nabimenye neza kandi iryo higanwa ni rikuru rya ni rikuru reka tureke kuja mu buryo bw'imyemu tuje mu buryo bw'umubiri bw'ibiboneka bw'iboneka none je nawe twohurira hujya nire higanwa twohuriramo n'ujya Giheko ntabwo yatinya kuvuga ko no munsi Giheko yavuze ati uzanya abakinyi ndumukinyi mwiza uzanya abanditsi ubu ngo ahiganwa na Ahmed niko ndasura mu byo yavuze uzanye aba director ari muri batatu ba mbere uwo ni Giheko no kuvuga urumva hose yarahatanga tanze Giheko no gukamera
no gukamera kubwa tuje ibiganiro nakoze TV nari nashinze niki mba mpari ndiko ndabikora no kweditinga nk'igiti umva ya madomene yose wewe uhapa uvuga yose yarayakuvuye arayafise naho hanahera avuga ati nyama je ntara hamwe yonsindira afise indoto nziza burya ufise indoto kandi avuga ko ari byo yagezeko oya je ndavise indoto kubera igituma ndavyise indoto ni kubera ko byoba vyiza umuntu wese agize iyo principe i 2025 umuntu wese akagira iyo principe yo kuvuga ngo nshaka kuba uwa mbere mu kintu cyose nkora ni nabimbwa nzobimbwa iyoboye izindi uvuga ngo nutaba umugabo basi ukabimbwa ariko uzobimbwa nkuru iyoboye za zindi zose aka filosofi nukuba gihe ko bamubonye aho hantu niumva niyo ndoto afise ni indoto afise kandi nziza nukuva ibyo avuga asa n'uvuga ko yabigeze ko we nta nivyo wemera none biri umukarasahe kubera nk'aka kantu okay ngenda gushaka kabiri oya numuki kwanza mise ngenda gushaka kabiri nabikubwiye avuga ko ari umudirector n'umukinyi mwiza n'umwanditsi mwiza w'ibihe byose okay ibyo kuba ari umudirector byo naco biragaragara yarakoze film yego sivyo ibyo kuba ari umwanditsi biragaragara yaranditse film yego haje kinini iki kudirectinga kwandika gukina yaranakinye mu nama sawa yarakinye mu ivyo byose yarabikoze ariko ni vyiza kuri gwagwe go kugenda kubwira abantu eske nimba yarakoze inama nimba yaranditse inama nimba yaragize ibiki nimba yaradirectinze yaragize ibiki yakoze filime zingahe mbega nuwa ryari yatanguye filime ryari yayikoze ryari kugira ngo aze kuvuga ngo ndi wa mbere yanafatiye ngaho avuga yuko yaratwaye award avuga ko inama burya ngo niyo filime bayambere muri Face Cup kubera yindi ngo ntibari kuyizanamo kubera ko ariyo guhiganwa mu yandi mahigano umva wa mugabo rara ashaka kuvuga ko ari umwanditsi yanditse kurusha imva ya mwihoro imva ya mwihoro itaronse trophy kwavuga ko zose yazisinze wa muhungu we reka sinzi n'impamvu dufashe umwanya tumuvuga ariko ikintu kimwe no kubwira nuko burya umuntu wese abafise vision abafise vision abafise ashaka gushika ariko ikintu ca mbere gituma umuntu asubira inyuma canke atagera ibintu vya mbere bituma tudagera kuri vision zacu nuko tubivuga tutarabishikira tutangura kubibwira abantu tutarabishikira isi y'umwijima igaca ivyivanga nuvuga dutambiza itaravuzwa urumva Waduguye kwicecekera ibikorwa bikivugira cyane. Sinumva ukuntu ivyo bintu nta musi numwe wo kwigira wumva Ameda bivuga. Bibaho. Ivyo bintu nta musi numwe uzokwigera wumva umuntu rero gitangaho umunyamuga amaze gukora filime 5 6 iwumva avuga ivyo. Nta muntu avuga ivyo. Urumva? Nukuvuga aba batabivuga suko batabishoboye. Ahubwo nuko aho bageze naho baja babona urugendo rukiri rurerure. Aka kantu karumvikana nukuvuga ngo ndiko ndakumva rero ikintu cyo yavuze yuko muri new generation yakuyemwo ba Amede nurundi runganwe rwose gwegera harya ahantu ariko aravuga ati muri new generation ndayoboye ayoboye yakoze filime zingahe bazankubaza okay tureke iyo nama yanditse avuga ko yanditse canke directing mbwira yindi filime gihe ko yakoze yavuze nindi bakoranye ngo na Alvin Smith ngo isiga amateka muri industry buja ya yindi bagenda gushutinga umunsi umwe filime yose ikararihetse bayishutinze umunsi uyu ngo buja wisheya umunsi yose ikararihetse shani bivajoro gushutinga filime umunsi yose umunsi umwe yarihetse okay yakoze filime zingahe warashobora kwinamura ukaje imbere y'abantu bamaze gukora filime zimwe zaguye mu mashine izindi baraziroga ama disque dirarashi imashini zirasha ugaje bamaze gukora filime imwe ngo je ngo yoboye game ariko ni sawa afise vision nziza abandanya rotere narote ntavyuke gusa arabe ntarote ku mutaga burya ngo kurota ku mutaga ntibibari ni nagasema nagasema kurota ku manywa y'ihangu kuvuga nka reno dukoreyeko niba byoroshe cyane yagarutse no ku kantu ari nako kanyuma kavuga ngo analize zawe ntazanse ashobora kuba nazikenguruka mugabo ngo ahantu rimwe ugera ku bantu kamengo uvuza ibintu bibakomeretsa ako kantu ngo rabuka gakosora
yavuze ngo ntazanse analyse ariko ngo harahugera ugakubita abantu mu buryo atari bwo kubera ikazise analyse ubu kandi ryari mwarakoranye ikiganiro akavuga ko ntari umu analyst kandi shagiye ko ari kandi yego uriyibuka wa mugabo ni narakibagemba narakamubajije yakubiye jewe dushobora kuba twoba duhanganye n'abandi bantu canke twohanganya n'abandi bantu mu bindi bintu ariko muri bino bintu byo gukora analyse kuri muri no industry ya filme nta wundi muntu duhanganye ntawe uhari oya kandi giheko nubwo tugume tumugaruka akakwita umwana muto Ega giheko yahereye nyere kuvuga ko n'amanalize n'ikindi avacako uyu mwana ibi bintu abayigira nibiki none yakoze iki aranalize we yakoze sinzi uko novyita sinamushize amafoto imbere arimwe ama micro nibiki nkabesha abantu abona ari kubituma analyst batigeze ngo abashayure Chako nabonye usigiye ukosora n'abantu uzeya iyi movie iri kuri trend y'aba Squid Game ko nabonye usigiye bakosora tuzogukira nabo nyene ngo basigaye batomba ko kabona amashakoshi mu ntoki birimwo oya ari umukameraman arimwo yarabonetse akaboneka ngwinda nawe amuhungu urarenze ubugeze ku rugero rwo gukosora abazungu oya ababirabure biwacu ntibazokurokoka ega je sindi babahungu araba filime akaza kuraba ingidi y'umukobwa canke ifoto igasohoka akarabe nukuvuga umuntu araba ikintu akunda canke akora burya ico nico ahantu kesha amaso ashikira kuraba ikintu je narabonye narakuye inspiration kuri Sabas nukuvuga Sabas nubwo ibifoto canke video canke n'indirimbo ariko araba ndirimbo canke ari filime ikintu cambira kuraba ko wewe n'impuzu wambaye hajya niko bimeze nukubera ko umva ntarara ngo bagufashe ngo uruprango ruhengamye ikintu cambere araba n'impuzu wambaye hajya Sabasi imbono yiwe nuko araba kubera iki nivyo akora urumva akantu ka fashion numva kamuba nk'umuntu nini nivyo araba rero nani ndaba kubera ko bijya niyo mweme Imana yanshizemo abari nabo bashaka kwishiramo iyo mpema tayo bagira ni bimwe bita abakizongo kwihaga ni nko kwihaga ingabire canke kwihaga umumarayika atari gwawe no kuvuga rero nawe ndakumva muri game bagohebere kugohebera simuze ngo nabo ntibayikore mugabo uretse kwiriga urivuga amazina yamara kugeza muri uno mwanya tuvuga ati umuntu ari se dufise ni nyama ni jewe kweli wumva ntinya no kubivuga oya ni jewe ivyo kuba nkora filime canke ivyo kuba nkamera hariyo nabandi babikora kandi bashobora no kuba bandusha urumva ariko akakugeza no mwanya ariko kano babe bakaretse niko kabijya kawe nibaje hano ngo baje kubikora azamenye ko bari kwikina hariho mukuru wabo urabona kweli Nyama Pro the best analyst ever kabisa nukuba bimeze dusubiza inyuma gatoya mu mwaka wa 2024 mu ncama kutubwira uburyo wawubonye ivyaranze cinema hanyuma utwinjize no muri uyo cane uduhe ama predictions utubwira ati uno mwaka bishobora kuzogenda ukuntu ubwo ntari Imana ushobora kuzohera bigenza ukuntu kunuko umwaka uheze wawubonye gute mu gisata muri rusange umwaka uheze muri 2024 yego nukuvuga novuga ni wabaye umwaka wo kugira hari watweretse aba kuzamuka kw'ingabire zitandukanye nibaza ko ari n'umwaka mbere abenshi bamenyeye bagiye kumenyeramwo uno mukobwa wanyu wa BMT Kado urumva ego izina ryarakuze izina ryarakuze bisa nuko menga yindi myaka ntiyari yarigeze mengo ntiyarahari ikindi novuga ko ari nawo mwaka waje kutwereka ko vya bindi twarota bishoboka za views twahora tubona aho hakurya mu Burundi bishoboka exactly bitanguriye kuri intore ntindi bikaza imva yamwiho n'izindi zikakurikira voilà ego vya bihumbi 10 twahora turotuba ahubwo bironse babona ko uri umwana ego urumva basa bariko barakora ingaruka ingaruka zironka views urumva niba date itamwo nayizihagaze neza fresh ni nawo mwaka twagiye kubona ugukura cyane kwa macano y'abakinyi ba cinema aho mbere ntaje kugira
abakinyi benshi bamaze kuronka ama Silver Award nta wundi mwaka bavyigeze biba bino bintu. Nivyo. Ikindi ni habaye kwevoriwa. Evolution muri quality ya production. Production quality. Nukuvuga ubu turi hahandi abantu benshi batariko barihutira gusohora cyane. Urumva? Ariko baharanira gukora ikintu ciza. Kuko nimba ubona intore ntinda amaze amezi 4 amezi ane kabisa muri tournage bari banazi yuko uyu mwaka uheze basi baza kuyibaha nko mu 12 ariko rabana waheze. Urumva? Nta migwi myinshi kina sinema yavutse uretse babahungu Iseke Films. Nta migwi myinshi yavutse ariko nabo urabona bari gukora Iseke bari gukora kandi cyane. Novuga habayeho ku ama collaboration menshi aho abakinyi ba sinema batahuye uburyo n'inyungu bizana gukorana n'abandi. Urumva? Aho burero ni bubiri. Ni Constance. Niko nagenda gusabe. Ni Constance. N'uyu muhungu Remy Nice. Constance nivyo yegeranya abantu harimo nabo muri ninde kubita imvano. Irazikora amateka cyane cyane episode 1. N'uyu muhungu Remy Nice nawe ari karemereye nivyo abonekana ko. Yakoze film ashiramo abasabasi nabo nyene yagiye Gitega akora nakobari akora film n'abakinyi ba ninde n'ubu yasubiyeyo nabonye yasoye afishe mbe yitwa gute bayise gute nabonye mutangiye kubakomana gihe ko ngo aya matitire ngo ni amedali karayatanga nimba ari iki nimba inde rimeze nk'izina ry'ikirundi nyene ry'ikirundi ntumbaze ntiyanandisha film kandi igiye kubonekanamo Kadora Vero n'umundi nabonye ariko kuri afishe urumva nibaza ko ari nk'ivyo izo Chris ngahora ko tuanalize kuri izo Chris kuko iyi film tiko tavana nayo nyene nabonye yayibonetsemwo ukuntu yaboneka mu mafilme menshi harimo n'ataba afise ingufu gose wewe wabibonye gute aka kari kuba kanuro ko gukosora kuri no muhungu akarika kuzarakina muri filme zose abone kuko ari nka filme yakinyema hakuno muhungu Hamza yambabaje ijya filme nta hamwe yigeze igera nta impact nimwe yigeze izana filme ya Hamza yaheze mu kabati kabisa ku buryo nuwo yarazi ngo ariko arahiganwa nawe bagasohora amazina asa ari waberi byaranse views yarazibuza ariko aguma yisohora yari yaramukubise hasi kabisa mu gihe Hamza nawe byanse nuko ayisohora akona kantu rero uno muhungu izo Chris nawe yoraba agakosora 2025 akaba kwihagarara mu migwi yari kiremereja mori yakutabashizemwo nta kintu bakoze 2025 bakoze mu ntango nuko byari bimeze uwitwa Asta yarasinye muri Warubizi yongera anasinyura yongera asinya n'ubundi muri Moriyo Channel nuko byagenze ibintu byo guhora umuntu yimuka mu migwi ava muri mwaja mu bindi hari kazoza ubu bibonamo ko mukinyi wa film reka nkwereke tuje mu buryo bw'inkemu gatoye ureko urumva come on burya icyaha iyo gikora urashobora kubutinya icyaha nivyo ariko igikoze rimwe urumva ukumva umutima ntukwagiriza ugaca ugikora bwa kabiri kiragenda urumva kiragenda ukakimenyera urumva kuburyo utabukigitinya urumva n'umugore yahukana cyane haragera igihe y'umugenzo yumva ko kwahukana ari bisanzwe rero iyo byo kuguma bahindagura ugasanga umuntu ari hariya hazogera igihe abone ko ari ibintu bisanzwe ashobora kuva hano akaja hariya ari bisanzwe aho bamuhaye amafaranga aho agaca agenda noneho bitume kariyeri yiwe atahanigera nico nagire mvuge ati ntushobora gusanga kubera imyaka iragenda mu abantu ugasanga cyane ku bakobwa cyane ku bakobwa ugasanga imyaka yaramujanye ataho yageze ibyo kandi umugore ako kararo utanze ko umugore agoma yahukana agenda aho ikosa riba riri kuri we akenshi uza gusanga ari kuko ntihonanirwa n'urugo rumwe n'urundi vyanke n'urugira gatatu akenshi wisuzumye hari gusanga nawo bifise nk'uruhara shaka kugera hehe ntabwo wosanga uyu mukobwa Asta atari amakosa yiwe ahubwo imigwi yitura ugasanga niyo imubanira nabi ico gihe biragoye mu gihe turi kuri kino cyo kwahukana ni wahukana rimwe kabiri gatatu aho hose urashobora kuba uri mu kuri abo bagabo bana nabo barakubaniye nabi urumva abo bagabo bana nabo barashobora kuba barakubaniye nabi
ariko ugeze ku wa kane nubwo yo kubanira nabi biragoye kuza kwemeza abantu ngo ntakayangiriye nabi kubera ko baguma bibona ko biri muri za ngeso zawe. Ahora ni wowe kwicara wo kuvuga ngo reka nemere mari imyaka 10 ntubatse ariko niyaza kubaka nzobe narahisemwe ati ngomba kubakana na naka. Eba tugwanire mu cumba twenyine dusohoka dutwenga. Wow. Kirumvikana cyane. Aho ni kuri iyo kote ku wagiye uvuga uburyo impinduka yarabaye barakinye byinshi hariho evolution nkuko bivuze kabisa byibonekeza kugeza ninge batwara na Silver Award. Ku ruhande rw'ibitagenda neza bokosora muri rusange muri industry hari ibindi bintu waromaritse wobagira inama bokora muri no 2025 kugira cinema ibandanyije ku rundi rwego. Icambere si ibintu byinshi. Icambere nukumenya ko umurizo w'impene wiyagaho hambije. Urumva? Kandi uko kumwe kwiyaga ariko kutimara ubugi kabisa. Urumva? Nukuvuga bakorane bo nabo bakorane na cagihe umuntu adataba afise amafaranga umufashe muyarondere kandi arimwo urumva arimwo kuko wowe nimwaza gusaba publicity bakabona ni wewe ni Amede ni Aberi ni Ornera ni Arvera ni Chris urumva nukuvuga mwese akababona muri ahantu hamwe uzi gicuma amafaranga mu bakinyi mu banyamuzika ariyo nitwera barafise aho barizwa barafise amicale de musiciens iri hajya nubwitokora ariko baraza ati tubaronderera ururiro ahantu bashobora ni nka address bagire address hama rero basatire leta none wowe ukorera ikintu muri leta itagushigikiye nibikunda nico gituma kandi leta iratuzi ariko urumva irarabana n'amafaranga tuyashire. Urazi rero kuri ico uriko uravuga leta ntakosa oya ntakosa bafise riri ku basineas abasineas ahubwo baje kandi urabona twebwe nk'ubu twohaguruka tukavuga ati tugiye dusabe license ya YouTube nta numwaka vyo dutwara kuko umva ni ibintu gusa leta dusinyira nta bintu by'atari ubutare burinda kugurishwa ngo canke ni impapuro leta manu Burundi buratunze mu gihe ibonye integuro nziza abasineyase batanze nubwo badusaba imiliyoni 100 z'amadolari uburundi ntibwo yabura Burundi buratunze ayo nayo bwobura nibwo yabura ariko urumva iyo miliyoni 100 bayaterurira Amede ngo twara muri BMT nibaho bayasa basi ngo twara iwawe muri GN ntibikunda oyo uri wenyene leta ntabwo ishobora kuguha amafaranga barakeneye adresse rero nico kintu kitanahinduwe imyaka yose turashobora gutera imbere ariko hazotera imbere umuntu industry nizo kwigera itera imbere muri rusange uzogumubona abakinyi ba filime baraguze imiduga ariko ntuzokwigera ubona abakinyi ba filime bakoreye hamwe igikorwa c'imiliyoni 300 kubera ko kantu katazoba karakoze kirumvikana cyane nibaza yuko ni impanuro zikomeye ubu bahaye ni impanuro zumvikana bakwiye gukorerako. Duhe imbono yawe isa na prediction y'ibintu bishobora gushika mu 2025 muri kino gisata ca cinema ufatiye kuri umwaka twaheze n'uburyo ubona abantu bawinjiyemo. Tuvuze abantu nyine twibereye mu gisata ca cinema niho turiko turavugira. Nibiki witeze? Ikintu cyo mbona cha azokwambuka intwari ndakurahiye. Oya. Kumenga ngo bareke bagende ikifunga bagera kuri Rodani hazambuka intwari ko munamenga batanguranye inguvu nyinshi zikaze erega abafise inguvu niba abandi nyene baje bakora niba abandi nyene bafise uwo muhamagaro wo gukora babandi uvuga ati niba nabiheba no kubasengera bagaruke mugabo babandi baza ngo tugiye kuraba tugiye twumvirize baratubwiye ngo muri filime ngo dushaka ngo turondera y'amazina ngo hari amafaranga n'ibiki nibi abona abina nazoshika 2026 yazo bari gukora wa muntu nyene yabona bikunda abifitiye n'uburyo kuko urabona ibintu bitera bizimba ibintu bitera bizimba kandi imishahara nayo itaduga kandi ndibaza yuko igisata ca mbere bica bya affecta ni kino camva bwenge abanyamuziki usanga bigoye abakinyi ba filime ni struggle abanyamuziki ni mitende yaba ba football ni mitende kuko ivyo harimo akaboko ka leta buke urumva akaboko ka leta karimwe ariko twebwe nuvuga n'amafaranga yawe ukura mu mufuko ukaja gukina ukigwana ko wemvestis utazobujaza no kugaruka bitandukanye rero nabajya nico gitima muri bano hazokwambuka intwari no kuvuga uno mwaka ubona nk'ubugoye
nukuva imbere yabo bitega ibintu bitari vyiza bitege kugwana nuvuga uzogira amahirwe agakora uzogira amahirwe agakora canke uzogirirwa amahirwe agakorana n'abantu bazima batari babandi baho gusomesha kubera ko bakubonye kudufaranga uwazokwambuka ariko none hazoba afise umutima n'amatwi yo kumva akamenya ati jewe ndi mushasha muri bino bintu reka turabe timu nshobora gukorana nayo yego kirumvikana cyane umwaka tumaze usa n'uwawuvuze kabisa mu ibintu byinshi byiza kandi bavyumvise nkuko wabaye umwaka mwiza burya abantu benshi bishizemo yuko menga uko umwaka uza niko umuntu atera imbere ora haraba ariko barasubira inyuma kuri uwo nyene cyo turavuga ntabwo ubona yuko ino 2025 ishobora kuzorushiriza kuba nziza ugereranije n'ubu twamaze nziza gute gusa ku buryo bwo gusarura hakavuka abandi bakinya ba filime benshi beza abari bahari bagagura ofite iterambere rikaba rinini canke nyene tukawumara bingo byose ariko ravuga vyabaye ama license tuyafise filime nyene isigaye ari filime idandaza ivyo bisa na vya binini navuga nukuvuga abakinyi bashasha bo bazoguma baza uzoguma babona pe ariko ntiwirengagize ko hari n'abandi dutakaza tuzotakaza muri uno mwaka bari bariko barakora ariko ikibazo ufite kuba ariko baraza ahubwo kubera ko bano bariko barasubira inyuma nicyo nakubwira bati hazokwambuka intwari nuvuga ngo buri muntu wese ashaka ngo ko nose imiliyoni 3 reka nkore filme bambwiye ngo YouTube irahemba ko nose imiliyoni 3 reka nkore filme ati kandi urya n'umugenzi wanje naye ibihumbi 100 ntaco tuzokorana ntafata umwanya wo kuvuga ati eski nzoba mfise poste nyabaki muri iyo film mbega nzoba miliyoni 3 ziragiye no kumonetiza nta monetize ata monetize rero nukuvuga uticaye utari wa muntu wicara ukarekrita team ukanayizera ukavuga ati muzompa ikintu kizima urumva ico gihe nibo baje usanga bari gutakara baca basubira inyuma kubera yazanye udufaranga shaduhera atanabona niyo ari karaje acika intege nyene gaca genda birumvikana cyane nabonye na status yawe uri kuravuga ugereranya n'abanyamuziki uburyo bobo ngo harakajide bamaze kubura uburyo ngo bazi gukoresha inkumi zabo bakadandaza bigashoboka kiye kintu ntitwagitahuye neza muri cinema bagikoreshe gute ko menga hari ibintu by'amabifu nukuvuga muri cinema ahantu twebwe akantu dutandukanye ko n'abajye bahungu b'abanyamuziki twebwe bifu zacu tuzishiramo ubuseri baca babyegereza umutima umwe wakakantu ka urabona nka izonera umva nk'iyi 2024 nukuvuga bo barakire utuntu twinshi haraje utuntu twaba abahungu ba love music urumva turagenda haraza baba twaba Very Nice na basatu urumva Bface yarahari so bigeze guhanga ba Bface na Barvin ibyo byose ni ibintu baguma bakreya muga twebwe numva ikintu uzokumva muri industry kiba rico baraje banagutuke ku bintu bimwe bimwe wavuze none je bantutse nindangaburira nindangaburira jewe ko hariwo natutse oya nawe watutse kabisa ikibi nukuza kurengera umuntu nawe narengereye rero nukuvuga abahungu b'abanyamuziki barakreya kandi ikintu abantu ibintu byo bashizemo inkumi birarabwa kandi biramara umwanya biba biriko biravugwa cyane umwanya munini ubundi muntu yarafise strategy ni ya Beri ariko nawe ntazi ivyari ntazi ngo abitegura yego aberi yo strategy kabisa azati kwifotozanya n'inkumi abantu baca bakomanta baca bavuga bica bihe none ubwo nakuye kakano bigera kuvuga ka teamwork ubona abera aramutse afise erema yindi tahuri ico kintu niyo ca kubika none akana yizera kizera ivyikora vyo mufasha yego wow kirumvikana cyane kabisa bakreye je ico nkeko nagacekiye inkumi ntizize gusa ari kwifotoza cyane gusamaza abantu ariko zinakoreshwa kazi hanyuma ikindi kintu noyemwe nimba vyegereza umutima ngo bumve yuko boca babigira intambara akantu gasa n'akabifu ngo babone yuko nyama menga yavuganye nabi na Diko wa mugenzi wa Diko nakwiye gusubira kuvugana na nyama ariko man uziko bajya abantu ushobora gusanga nka Fernando na Melanine nuno mwanya turiko turavugana bateramanye bariko baraciringa kubera iki muga hanze bakereka abantu yuko baterana ingoma none
dukwiye kuba mu bihe nka Nyamana Giheko ariko nyine Giheko nta nubwo mwankana no guchallengeingana mu vyiyumviro je nta muntu nanga ibiganiro bihera tugasanga muri kumwe no mu bikorwa mugahana n'ivyumviro vyogenda neza cane je nta muntu nanka kabisa okay ariko unyanshe je sindakwisemba niko kuri ni nako bimeze bana musaza ndagushimira cyane ku kanyuma waduhaye amara mujye muntu aba yavuze menshi sinzi nimba hari akandi kantu bawumva wose igira abantu hanyuma twizingira intebe dusubire ku mirimo ubona ko nanakuvunduruye uri kurikora n'ibindi bikorwa byinshi ikintu cambere cyo kubwira abantu nuko tugiye gusohora season ya 2 ya Save the Date. Wow. Season ya 2 iraje. Kandi zo biryoshe kabisa. Wow. Zo birimo na bakobwa banyu baho nzobavuga hageze. Eze nyama gusige ugera ku mukobwa ukamuvuga umutinyo ubwo no mwaka we ntuguhereye ko nabi kabisa. Oya nuko atarage. Ugera ku mukobwa ukamenga uhatara ukatibaba. None nze kuvuga abantu bari muri filime ntaraheza kuyikora. No kuvuga iyi timu nini twabonye abantu bakanakunda cyane kabisa muri Save the Date. Hari abandi bagiye kwiyongera. Wow. Kandi bafise amazina. Wow. Nyuma ya Santiana Santiana we yari na mushasha. Yari na mushasha ndimo ariko Santiana na wasize amateka muri season 1. Orunera Mutoni we yabari kabikora nk'ibisanzwe nk'umuntu kabisa ari karevora mu buryo buboneka. Jojo we bamukuyemwe rugikubita. Ariko harimo nabandi benshi barimo. Haraza kwiyongera kabandi bantu mbere bafise amazina. Akomeye akongere. Nomboze. Mvuge nka batatu umbwira ko hatarimo numwe. Aya nabondi ko ndabona neza Vendabe basha babegereye. Sindi ko ndababona neza. Mugabo uwitwa Vendabe Kadora Vere sinibaza. Jaja Kanyana sinibaza ko aza kuboneka namwo. Jeje Anita wewe wararahiye kutofa kumukoresha mu bikorwa byawe. Egoya. Urungana mubi. Nta numwe ngerageje nko kwe. Umwe muri abarimo. Wow. Urakoze cyane. Dico Entertainment.